mu munezero mwinshi udasanzwe n'imyambaro hamwe n'ibimenyetso biranga umugwi wa Ngozi City, ingoma, inzamba n'ibindi. Uku niko vyari vyifashe inyuma yaho umugwi wa Ngozi City wari uhejeje kwivugana umugwi wa Le Messager FC mu rukino rwahuje imigwi y'umupira w'amaguru yose isanzwe ikinira mu gisagara ca Ngozi. N'urukino rwaraye rubaye kuri uyu munsi w'Imana igihe c'isaha 9 z'umuhingamo kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'2024, rukaba rwabereye kuri stade Rukundo iri ku musozi wa Buye muri komine Mwumba mu gisagara ca Ngozi, neza na neza mu ntara ya Butanyerera. Mu gice ca mbere c'urukino Ngozi City ntikwari ugukina ahubwo harimwo no kwigisha, kuko Ngozi City yashoboye kwinjiza ibitego bigera kuri 3, ivyatumye abafanizi ba Ngozi City banezerwa bimwe bidasanzwe. Mu gice kigira kabiri naho atantsinzi yabonetse, urwo rukino rwaranzwe n'amakosa menshi ku bakinyi ba Le Messager kugeza naho arbitre yahevye aratanga carte rouge abuze uko agira. Ivyo bikaba vyadugije umunezero mwinshi udasanzwe ku bafana ba Ngozi City kugeza naho bacana amatoroshi y'amatelefone yabo, impundu zirasamirana, abatamba baratamba, abavyina baravyina, abaserebura baraserebura. Ku ruhande rwa Le Messager hoho yaramarira, umubabaro, agahinda, kugeza naho hari n'abafanzi ba Le Messager bashoboye guteza akajagari muri tribune, ariko inzego z'umutekano zirahagoboka. Hakaba hariho n'umugwi w'abatwakazi n'abigeme babo bateye ivyatsi abafanizi ba Ngozi City, babahora yuko ngo Ngozi City toshobora gutsinda Le Messager ahubwo boba baroze. Muri rusangi rero, mu gihe Ngozi City yaraye yongereje icizere mu bafanizi bayo, Le Messager yoyo yaraye itakaje icizere ku bice nka 90%. Reka turangize amakuru dukeza Ngozi City tuyipfuriza ko yoshishikara gutera imbere nk'umuzinga, tunabasaba kugira subscribe, like and share kugira ngo usangize na bagenzi bawe, ntimuzoze muracikwa n'ibiganiro tubaha ngaha kuri Menya Vyinshi TV. Ciao ciao.